Baramutse nshuti namwe bakunzi bisamiriza Black FM kabari wa mwanya tubashikiriza amakuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ntivyoroshe kwitegurira umunsi mukuru wa Pasika mu gihe ibiciro vy'ibifungurwa vyankenerwa bitagabanuka ngo abene gihugu bahimbaza uwo munsi mukuru neza. Naye abadandaza badandariza mu isoko ya Kotebu baganiriye n'isamiriza Black FM bavuga ko ibiciro bitagabanuka kubera ko nabo babirangura bizimvye. Amazu arenga 150 hamwe n'imirimo y'abanyagihugu nivyo bimaze kononekara kubera imanga iri ku mutumba wa Kamesa muri zone Musaga mu gisagara ca Bujumbura, nayo abanyagihugu bakaba bamaze guhunga nkuko bivugwa na Didier Ndizeye arongoye uwo mutumba. Kuri wa 17 ndamukiza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarahaye umubonano umuyobozi w'ibikorwa vy'ibanki y'isi yose hano mu Burundi. Mu byo baganiriye hakaba harimo ikiringo c'imyaka 3 iheze hari umugambi w'isi yose urangurirwa mu Burundi hamwe n'umugambi w'imyaka 6 ibanki y'isi yose izokorana n'igihugu cy'u Burundi. Mu gihe twimirije ikiringo c'amatora umuhuza w'abarundi Aimé Laurentine Kanyana ahamagarira abakenyezi kwitoza no kwitabira amatora na rijya rusasa umuheruka gukorwa mu Burundi yerekana ko abakenyezi aribo benshi gusumba abagabo. Izi nizo ngingo nkuru zigiza no makuru mu kanya gato idonido rya no makuru. 94.9 Black FM. Black FM 94.9. Kaze Obe Aruba niwe ari mu buhinga bw'ivyuma kugira amajwi abashikira tankumanzi. Nobere nahayo niwe hagarariye no makuru nayo jewe Frigias niyo nemera akaba ari je ngiye kuyabashikiriza. Nkuko nari mpeje kwibabwira mu ngingo nkuru zigiza no makuru ngo ntivyoroshe kwitegurira umunsi mukuru wa Pasika mu gihe ibiciro vy'ibifungurwa vyankenerwa bitagabanuka ngo abene gihugu bahimbaze uwo munsi mukuru neza. Abadandaza badandariza mu isoko ya Kotebu baganiriye n'isamiriza Black FM bavuga ko ibiciro bitagabanuka kubera ko nabo babirangura bizimvye. Inkuru dukesha mugenzi wacu Cynthia nimubona. Abadandaza mu isoko ya Kotebu aho bavuga ko bitoroshe kwitegurira umunsi mukuru wa Pasika mu gihe ibifungurwa vyankenerwa bitigeze bigabanuka ibiciro na cyane bikundwa gukoreshwa mu minsi mikuru. Bakavuga ko ugereranije no mu minsi heze nta kirahinduka, ibiciro biracari vyamindi ku bifungurwa bimwe mu gihe hari hitezwe ko bishobora kugabanuka ngo abene gihugu bashobore kwitegurira umunsi wa Pasika neza. Igiciro c'ubwishaza bubisi ubu kigurwa amafaranga ibihumbi 17, ikiro c'ibitoke kigurwa amafaranga ibihumbi 2,300 ariko ngo kirashobora no gushika ku mafaranga ibihumbi 2,500. Nayo itomati agaseke karangurwa amafaranga ibihumbi 300 maze akadobo bakakadanaza amafaranga ari hagati y'ibihumbi 60 na 70 bakazitereka guhera ku bihumbi 2 kuduga. Ikiro cy'ikaroti kikaba kigurwa amafaranga ibihumbi 2, nayo poivro zigurwa amafaranga ibihumbi 5 ku kiro. Ifu y'ivyema igeze ku mafaranga ibihumbi 14 ku kiro. Nayo ikiro cy'umuceri usanzwe kiri ku mafaranga ibihumbi 5,500. Ibireya navyo bigurwa amafaranga ibihumbi 2,200 ku kiro. Igikindi c'amakoto kikaba kigurwa amafaranga ibihumbi 24. Ikiro c'indagara zumye kigurwa amafaranga ibihumbi 130. Nayo imikeke mibisi imikeke 5 igurwa amafaranga ibihumbi 100. Nayo mito ikabiri hagati y'amafaranga ibihumbi 70 na 80 ariko ngo no ku bihumbi 30 urashobora kuronka. Nayo imikeke yumye imikeke 4 igurwa amafaranga ibihumbi 10, 6 bikagurwa amafaranga ibihumbi 20. Ikiro c'inyama y'umusoso kigurwa amafaranga ibihumbi 33 cyanga zikaba zigurwa amafaranga ibihumbi 27 ku kiro. Ikiro c'ibitunguru vyera kigurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 4,500 n'ibihumbi 5. Bamwe mu badandaza
twaganiriye bavuga ko abarimyi bashorije bifungurwa bizimvye kuko nabo baba bakeneye amafaranga yo gusumira umuryango nabo ngo bitegurire Pasika bakaraba kandi n'umutahe baba bakoresheje kugira vyere maze abadandaza bakabirangura bizimvye bakavuga ko naho turiko twitegurira Pasika umuvuduko w'abaza gusuma nturiyongera kuko ibidandazwa bizimvye kandi ngo hari n'ubukene mu bene gihugu nayo kukijanye n'ingene ibifungurwa bizimvye kandi leta yarashinze ibiciro ku bifungurwa abadandaza bavuga ko bigoye kubahirizwa kuko nabo badandaza abisunze uko baranguye tubibutse ko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwari bwasabye babura amatari bose b'intara hamwe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura ko boraba ko ibiciro byashinzwe n'ubushikiranganje bw'ubudandaji biriko birubahirizwa. Cynthia nimubona tugukengurukire kuyo nkuru wadutohoreje nayo ngo ibisubiza inyuma ubushobozi bwo gusumwa harimo yuko ifaranga ry'u Burundi riguma ritagaciro nkuko bivugwa n'urongoye urunani rw'amasendika Kosebu Festin Savyimana tumutegeyo ibisubiza inyuma ubushobozi bwo gusuma ni bwa mbere n'ibiciro biba biri hejuru ibyo biciro biba hejuru kubera iki kubera ibintu byinshi hariho faranga ry'igihugu cyacu ryatakaje agaciro uravye ku yandi mafaranga yo hanze ariyo atuma ibidandaza biva hanze babigura muri ayo mafaranga ikindi naco habo igitoro gikenye tumaze imyaka hafi ibiri narenga mbere ibitoro bikenye rwose hanyuma rero urumva baje n'ibidandaza baca baduza baravye ingene ivyo bintu bavyunguruje hama baravye kandi nuko n'agaciro k'ifaranga ryacu rirata agaciro uravye ku mahera yandi y'ibindi bihugu bikomeye ariyo tuguramo ibintu hanze novuga ko ari ikibazo kigoye rwose nova ndakubona baduza imishahara badugije imishahara no kuraba ayo mahera yava yo kuduza iyo mishahara kandi udugije imishahara naho nyene birafise inkurikizi bwa mbere mu mahera yo kuduza imishahara yaroye hehe na rya faranga tuvuga ari tagira agaciro gace gasubira kumanuka mugabo mu bihe bimeze nk'uko ibaza yuko nka leta ifadikanije n'abo bikorana irashobora kuraba ingene ibiciro vyogabana bwa mbere tuvuge no guheba amatagisi amwamwe kiri naco ni ukuraba ingene nk'ibitoro vyoboneka kugira ibidandaza bishobore kunguruzwa n'ingoga ivyo rero kugira ivyo bitoro biboneka no kurondera amahera y'agaciro bagura ivyo bitoro amazu arenga 150 hamwe n'imirimo y'abanyagihugu nivyo bimaze kononekara kubera imanga iri ku mutumba wa Kamesa muri zone Musaga mu gisagara ca Bujumbura nayo abanyagihugu bakaba bamaze guhunga ivyo bivugwa n'urongoye uwo mutumba Didier Ndizeye agasaba leta y'u Burundi hamwe n'amashirahamwe atandukanye gufasha kugira hakogwe kuko hariko hononekara vyinshi tega yompi Didier Ndizeye imaze kononekara ni vyinshi hari amazu yagiye hari abene gihugu bomotse amazu ashika n'150 abene gihugu baromoka baravaho hantu n'ubu haguma hatindagurika barahomvye vyinshi cyane barahomvye barabara ry'imigenderanire barahomba imirima y'abene gihugu ndetse tunahombe n'ibarabara inimero 7 gatuyihombe ko ico kimanga kirasatira kija mu bene gihugu gikongera gisatira kija kuri ryo barabara nimero 7 amakenga y'abene gihugu nivyo amakenga y'abene gihugu nuko byose n'ukuri murabona ko ari ngorane yobura amakenga kubera yuko umva maze gutegwa zabo aba mu bandi batsindara handi ukusa baba bafite agaparcela kamwe babamwo takandi urumva gace basaba indaro amakenga niko y'abene gihugu nico ico kimanga kiguma gisatira cyo yagisatira yandi mazu kubwabo navyo bofa bashoboye cyo bashoboye kimwe gusa nico dushoboye twebwe ni gukorerwa rusangi tugatera imisuna n'ubwo rumanga ariko naco bifasha imanga usanga iguye kuri iyo misuna tugasubiza yindi uba dutera ibiti bitandukanye ibyatsi bitandukanye bifata isi ariko biko birananirana kubera tugora cyane nene ko bikora hama icyo twosaba kuri ni leta nziza cyane leta itabene gihugu cyane nuko yodufasha ko ifise ibisata byinshi nuko yodusabira ibi bisata bijejwe by'ababarabara obuha n'andi mashirahamwe ndetse n'amashirahamwe ari nga mu gihugu cy'u Burundi taranira inyungu za leta barahari kugira bafashanye na inare amashirahamwe ma ONG waranga mu gihugu cy'u Burundi
yoja hamwe kugira adufashe twebwe abenegihugu bato bato. Rero twasaba yuko ko yodufasha kuko ibintu biko biraba mu benegihugu n'ibintu biteye ikigongwe n'akamaramaza ibimanga guma bidutwara. Bahaguruke bongere bahagura ico kibazo ko kirateye umutekano muke mu benegihugu basanzwe barongoye kugira bikunde natwe badukorera ico kimanga kugira natwe tworoherezwe kuko urabona ko ibintu kiragenda n'igihugu kibazo kirahomba. Ano makuru muriko muyakurikirana ku nsamirizi Black FM ku murongo wa 94 n'ibice 9 murashobora kandi kuyakurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi nka YouTube mukandika Black Media ayanditse nayo mukayasanga ku rubuga rwa Facebook naho nyene mwandika Black Media. Nyuma y'akaruko gato turabandanya nano makuru. 94.9 Black FM. Black FM 94.9. Kuri wa 17 ndamukiza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarahaye umubonano umuyobozi w'ibikorwa bikorerwa hano mu Burundi vy'ibanki y'isi yose. Mu byo baganiriye hakaba harimo ikiringo c'imyaka 3 iheze hari umugambi w'isi yose urangurirwa mu Burundi hamwe n'umugambi w'imyaka 6 ibanki y'isi yose izokorana n'igihugu cy'u Burundi. Tega yompi Sebastien Ntawongendera icegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Burundi nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye yahaye umubonano mushinga ntahe Albert Zefa asanzwe ari umuyobozi w'ibikorwa bikorerwa hano mu Burundi vy'ibanki nkuru y'isi yose ariko kandi akongera akanabikurikirana mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Angola hamwe no muri Sao Tome Principe. Ntumwa yari yamugendeye kugira ngo bayage ivyo igihugu c'u Burundi gisanzwe gikorana n'ibanki y'isi yose akaba yabanje gushima ingene yakiriwe n'ingene yasanze igihugu c'u Burundi kimeze neza. Hanyuma rero mu vyo bashoboye kuganira baganiriye cyane ku bijanye n'ikiringo c'imyaka 3 iheze hari umugambi wa banki y'isi yose urangurirwa mu Burundi. No kuvuga rero yuko hari nko kurimbura ivyakozwe muri ico kiringo c'imyaka 3. Baganiye kandi n'ibindi bigiye kurangurwa mu wundi mugambi ukomeye uzomara imyaka 6 ibanki nkuru y'isi yose izokorana n'igihugu c'u Burundi. Baganiriye kandi n'ibijanye n'ukuntu nyene icubero mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi abona kazoza ku Burundi mu bijanye n'ubutunzi. Kuvuga rero yuko hari yambona kazoza y'u Burundi bwifashe mu bihumbi 2040 buteye imbere mu bihumbi 2060 bakaba babiganiriye. Hanyuma kandi uwo muyobozi w'ibikorwa vy'iyo banki nkuru y'isi yose ikorera mu Burundi no muri ivyo bihugu twavuze akaba yemeye yuko ibanki nkuko nubundi vyahora izobandanya ibafata mu mugongo. Umuyobozi w'ibikorwa birangurirwa mu Burundi vy'iyo banki nkuru y'isi yose yavuze kandi bikorwa nyamukuru bigiye gukorwa cyane bikaba bifatiye ku bisata 3 bikomeye bishobora kuzamura ubutunzi bw'igihugu. Ivyo navyo niho guteza imbere ibijanye n'amasoko ntanga nguvu akaba kandi ugufasha igihugu c'u Burundi guhingura ibivuye mu burimyi akaba rero n'ikindi ca gatatu gikomeye cyane ibijanye no guteza imbere igisata c'ubutare na guhamagarira abarongozi b'ibihugu kwitwararika gutorera inyishu ibibazo bihanze isi na kiremwa muntu biciye mu mahoro ni imwe mu byo abari baserukiye ibihugu byabo basavye mu nama mpuzamakungu yahuje inama nkenguzamateka na nshingamateka yiswe World Summit byashikirijwe na Emmanuel Sinzohagera umukuru w'inama nkenguzamateka aho yarashitse kuri wa 17 ndamukiza avuye muri iyo nama yabereye Iseule mu gihugu ca Korea y'Epfo. Tega yompi Emmanuel Sinzohagera umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi. Musanzwe twakoranye twisunze ikimenyetso c'amahoro no gufashanya hagati y'amakungu. Inyuma y'ivyo twaciye rero twitaba ibikorwa nyezina vya mbere vyo kugurura inama mpuzamakungu iyo bise World Summit aho abaserukira ibihugu bayitavye bahamagariye abarongozi b'ibihugu kwitwararika gutorera umuti ibibazo bihanze isi na kiremwa muntu. Twavuga cyane twaragarutse kubazo cyo kubungabunga amahoro kwisi ariko kandi turaraba n'izindi njyane ibindi bibazo bihanze isi ingwano ngwara inzara ihindagurika ry'ibihe n'ibindi. Twahitavye kandi inama yahuje abakuru b'inama nkenguzamateka na nkenguzamateka zo kwisi aho twayaze kucerekeye gukomeza ubumwe mu bihugu by'isi yose hamwe no gutsimbataza amahoro n'iterambere bice mu bigani. Muri iyo nama kubera ico civugo twebwe twaronse kanya ko gushikiriza
intambwe igihugu cy'u Burundi kigeze mu bijanye no kumbatira amahoro n'umutekano haba hagati mu gihugu eka mbere no mu makungu. Aha twarashikirije abari mu nama bikorwa inama nkenguzamateka y'u Burundi irangura yerekeye gukomeza amahoro n'umutekano mu bonse rimwe. Turanabamenyesha ingene abarundi bashoboye kubumbatira amahoro arama biciye mu biganiro n'ingene inzego zo kwivuna abansi z'igihugu cy'u Burundi ziriko zirafasha garukana amahoro na cyane cyane muri bihugu vy'akarere kacu. Mu gusozera ivyo bikorwa by'inama yaduhuje na bagenzi bacu abaje bose baserukira amanama nshinga amateka na nkenguzamateka barashize umukono ku itangazo ry'inama byo twise Declaration de Seoul. Muri iryo tangazo abitavye nama twiyemeje gukomeza gukorera hamwe guharanira amahoro kingira ibidukikije no gukomeza igisata c'indero kugira ibihugu vyacu bishobore gutera imbere. Mu gihe twimirije ikiringo c'amatora umuhuza w'abarundi Aimé Laurentine Kanyana ahamagarira abakenyezi kwitoza no kwitabira amatora ngo narijya rusasuma iheruka gukorwa mu Burundi yerekana ko abakenyezi ari bo benshi gusumba abagabo. Ivyo akaba yabishikirije Igitega mu nyigisho ibiro vy'umuhuza w'abarundi vyatunganije ku bakenyezi kubijanye n'inyifato bogira mu bihe vy'amatora. Agasaba kandi abakenyezi kwijukira ibikorwa vya politike kugira ibice 30% bifuza bazoshobore kubishikako. Tega yompi umuhuza w'abarundi Aimé Laurentine Kanyana. Muribuka ko muri rusasuma heruka kuba mu gihugu cacu aho basasuma abene igihugu byaragaragaye neza ko abakenyezi turi benshi kurusha abagabo. Murumva ko haba mu bijanye n'amatora haba mu bijanye n'iterambere dufisemo uruhara runini cyane. Hamwe tutabikoze neza twosanga no kuko twebwe tunavyonona. Dusabe rero abafasoni kwijukira ibikorwa vya politike kugira ngo bya bice twifuza birenga 30% tuzoshobore kubironka. Vyongeye tuze twongere kandi tushobore no kuja mu iterambere ariko twagiye twiyemereje imigambi batweretse. Twaje ngaho kugira ngo duhimirize abakenyezi kugira ngo tutore twitoze twumvize neza n'imigambi umwe wese mwaza bari kuba nitoza ashikiriza kandi natwebwe twumve neza ingene twushobora gupanga imigambi tuzokwereka abene igihugu tuba tugisaba yuko badutora. Inkuru ya nyuma y'ano makuru abunguruza abantu n'abiyunguruza barashimira leta kuba iriko irakosora ingorane zijanye n'ikena ry'igitoro ryari rimaze igihe gibonekeza. Bamwe mu baganiriye n'isamirizi Black FM bari ku muturo vy'amabisi yunguruza abantu bajana hagati mu gihugu bagasaba leta ko yofatiraho nyene ikaguma ibarosa igitoro kugira kwiyunguruza vyorohe. Ino nkuru tuyibaze mugenzi wacu Cynthia niyo mubona. Twebwe twavyakiriye neza kubona uno munsi uri hejuru itariki 17 bongeye kubona amagence ari aho zari zisanzwe ziri mu gihe twatumaze igihe kirekire atagence tuhabona niyo tubona ugasanga ni imwe urumva ko itodukwira mu bisanzwe kuyishimye kuko yabona ko byaca bitugora ata amagence ahari. Ni ibyishimo bidasanzwe kubera igihugu ndetse n'abasanzwe bunguruza abantu bava kuri Kotebu baduga mu gihugu hagati kubona uyu munsi bashobora kuronka imodoka bakadugira ku gihe kandi byoroshe ndetse bakadugira ku giciro ca leta mu gihe hari haheze igihe ata modoka ya agence hagarara Ingozi yaboneka niyibonetse bakayironka ku giciro kiri hagati y'ibihumbi 30 n'ibihumbi 35 ariko ubu bakaba badugira ku giciro ca leta aci ibihumbi 12 bakavuga ko hamwe vyogumuku ibintu vyo kworoha haba kubunguruza abantu ndetse no kubiyunguruza bivanye n'esitose twahora nko muri iyi minsi uwo munsi vyaboroheye kubera bari amafaranga bwa mbere igira kabiri baca baduga ku bwishi kubera amafaranga nawe yagabanutse kandi n'imodoka nazo tuduga ku bwishi kandi zimaze igihe zicaye rero niyo mpamvu bagenda ku mwanya bwa mbere aho bashikiye basanga imodoka zihari bakaba bagiye nibaza ko biborohera cyane kare nka Kirundo atabituro bihari yari 30 ariko ubu bagenda kuri ya leta 16 cyo kimwe na Muyinga nuko nyene Cankuzo ni 18 ko yo hari ibituro bya Magendo hose ni 33 teka ni 20 Ngozi 25 aho n'igihe atabitoro ariko ibitoro bihari
Gitega ngo bariko bagenda kuri 9,500 Ngozi 12 abanyagihugu b'Ingozi bararyohewe cyane no muzi turashima cyane hamwe vyo bandanya nk'uku twebwe vyo turyohera cyane kuko twe tumaze igihe duhangaye abo biyunguruza ndetse n'abunguruza abantu bagasaba leta gufatira hanyene kugira ngo ibitoro bigume biboneka maze bitume abana gihugu biyunguruza baguma borohewe. Cyo dusaba leta nuko zokwamaho zikaza ziraza kugira turonke ngene twiyunguruza bitworoheye. Cyo dusaba leta ko yo fatiraho ahanyene twaguma turonka ibitoro ko bibonetse akanya gato cyo dusubira muri rya hombi naho byaboneka nabi ariko kucizere baduhaye nabo nyene baratubwiye yuko igitoro gishobora kuba cyo guma kiboneka rero navyo byo bavyiza gusumba abanyagihugu bakoroherwa natwe tukoroherwa. Mwamenya ko hari haheze ikiringo c'ukwezi kurenga hataboneka imodoka ya agence ishobora guhagarara Ingozi niyibonetse ikabimwe amaze kwiyunguruza bikagorana. Nino kuri no nkuru duciye turangiriza ko ano makuru twari twabateguriye. Jimire uruganda wo kumenyesha makuru gwisamiriza Black FM gwatorokanije ano makuru. Jimira mugenzanje Kaze Obe Aruba yafashije kugira amajwi abashikira tankomanzi. Jimire kandi na Nobere Nahayo yarayahagarariye. Jimire namwege mwese mwayakurikiranye. Jewe Frijas niyo nemera nariko ndayabashikiriza. Ndabasezere ndayipfuriza kugira ibihe vyiza no kubandanya mukurikira ibiganiro vy'isamirizi Black FM. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Your station in Bujumbura.